Bakunzi bateze isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tuhera ku ngingo zikurikira gufuka ibifungurwa nk'ibijumbu bikaranze n'ibitumbura hamwe no gukarabisha abaguzi ni bimwe mu bikorwa n'abadandaza b'ibifungurwa ku mabarabara kugira ngo birinde ikiza ca korera. Ipikipiki yaturiwe n'umuyaga nkuba wa Regidezo bivuye ku nsinga zitwara umuyaga nkuba zakorotse inyuma yaho ipoto itwara umuyaga nkuba ihenutse ni kubarabara rya gatanu muri zone Mutakura hano mu gisagara ca Bujumbura. Watwara iyo moto agasaba ishirahamwe Regidezo gusubiriza ipoto z'umuyaga nkuba mu gukinga amasanganya. Idoni dojano makuru ni mukanya sangwe kazi. Dasiye kuba ikaze murano makuru tera mu gisata c'umutekano. Ipikipiki yaturiwe n'umuyaga nkuba wa Regidezo bivuye ku nsinga zitwara umuyaga nkuba zakorotse nyuma yaho ipoto itwara umuyaga nkuba nyene ihenutse kwibarabara rya gatanu muri zone Mutakura hano mu gisagara ca Bujumbura. Umunyonga imoto yarokotse agasaba ishirahamwe Regidezo gusubiriza amapoto ashaje kugira ngo bakinga amasanganya. Jando Dieu irakotse. Niyo Rumuri Venerant akora akazi ko kunguruza abantu ku ipikipiki. Nkuko twabibonye kwibarabara rya gatanu ku Mutakura mu gisagara ca Bujumbura, imoto yiwe yahiye ngo hari nk'isaha 4:19 nkuko ababibonye babivuga. Wavuga ko byavuye ku nsinga z'amatara zamukorokeye ko inyuma yaho igiti zicako gihenukiye maze we nuwe yarahetse banyagamagara. Ariko ndagenda mpakiye umuntu ndetse ngaha musi ipoto y'amatara urabona ko yashaje gica kiduhenukirako insinga za Regidezo zica zifata moto twe tuca turatarika moto nayo cyo nabonye cyakurikiye no kwaduka kumuri. Asaba gutunganirizwa na Regidezo yemeza ko ryashitse kwirabira ivyabaye. Ikindi asaba ni gusubiriza ibiti bishaje bitwara umuyaga nkuba kugira bakinga amasanganya. Abantu baje nk'abajejwe bya Regidezo bahashitse barabona ingene moto irikiraka baransaba dokima z'imoto ndazibaha barandika abajejwe basiransi nabone bose bahashitse banditse ibikenewe byose baraheza bajanye. Nk'icyo nsaba yuko nkuko imoto yanje yari yansire kandi bitavuye kuri jewe uko bontunganiriza nanje bakaraba bakangira. Aho urabona ko ari ku mabarabara hegeranye n'inzu nk'ibishaje bisaba ko bikuraho bikarandurwa byose bagashira ivyuma bishasha mu mashasha. Ayandi makuru twakuye ahabereye iyo mpanuka avuga ko ico giti cyari cyagonzwe n'imodoka kuri uyu wa kabiri. Tumushimire mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze gufuka ibifungurwa nk'ibijumbu ibitumbura ni no gukarabisha abaguzi nimwe mu mikenyuro ikorwa n'abadandaza bifungurwa ku mabarabara. Bamwe bagenda bafise ububido bw'amazi abakorera muri quartier Ngozi muri zone Kinama bagasaba ko amahimiriza yogwiza kugira ngo bamenye amabwirizwa yo kwikingira. Jean-Marie Mayonga. Bamwe mwabo badandaza twasanze aho bakorera ni kwibarabara ry'indwi muri quartier Ngozi bavuga ko bafashe ingingo yo kwitwaza amazi kugira ngo ababashorera bashobore kwikingira ikiza ca korera. Dushoboye kubafasha nuko dutegerezwa kuza tuzanye amazi n'igikombe tugashobora no kuzana kambegeti gafise umufuniko tukaza turashiramo kugira ntibitumukirwe. Ubishoboye adashoboye gutoresha ifurushete arakaraba gatora yakaravye amazi meza. Ndafata yo hageze ko ntegura ibiribwa byo kudandaza fata isabune nkoza ibintu byose ngire nkoresha amamejije kubyoza mankategura ibiribwa ngire njane nkabishira mu bikoresho mba nakoresheje nogeje. Umukiriya yaje kunjorera ndafata agafurushete nkatora cyangwa nkarondera akakaratasi nkamutekereramwo kugira nteze ndamukingire nanje nikingire. Twe kugira dutangura akazi tubanza kugira isuku. Nk'ubu urabona ko musanze ndiko ndakubura turoza amasahani n'ibikombe tukavyoza hanyuma rero akazi gatanguye tugaca turondera n'akadobo
abantu bakaza baraza binjira bakaraba kugira turwanye iyo ngwara korera ko yohava isubire yavuye. Ico ciyumviro bakagihuriza ko na bamwe mu baguzi. Dusanze abantu bakorera kwibarabara bari bisaba ko baba bafise utuntu dufundikiye bashiramo ivyashara vyabo hama bakitegekanya n'amazi yo gukarabisha abakiriya baguze canke nimba atamukarabishije akigora akazana udufurusheti kugira ngo icumwe yakoze kundi nagikorera. Bafashanije n'amashirahamwe atabari imbabare nka Croix Rouge, uburongozi bw'iyo quartier Ngozi bwategetse ko amazi avomwa ku buntu ku mabomba rusangi. Salvatore Mbazumutima arongoye quartier Ngozi. Hari n'inama iheruka ya Mustanteri yadusavye yuko togira sensibilisation yo kubuza baje abantu batoza amahera ku mabombo ntibasubire gutoza amahera ku mabombo, amazi bayavome ku buntu kugira ngo abene igihugu baronka amazi bitagoranye muri iyo ntumbero nyene yo kugwanya ikiza korera. Cyo kudandaza utuntu mu ibarabara tuzane n'ibyo bafungura bobo turiko turagira kampanye yo kubabuza kudandaza ivyo bintu mu gihe turi muri zingorane kuko urusazi urashobora kuza rukonona ivyo abanyagihugu bafungura. Cyo gituma dusaba yuko abantu bose badandaza utuntu twifungurwa mu ibarabara tudafise isuku yuko bohagarika ko ubuzima bw'abanyagihugu babona kugira ngo babeho nabo birakenewe. Ico tubasaba rero tubasaba yuko basi ivyo bakoresha bo bifuka. Cyo kimwe n'uwo mutware abadandaza n'abaguzi babona ko ho kongerezwa amahimiriza kugira ngo abantu bose batahure kumwe akamaro ko kwikingira ico kiza ca korera. Makoto yateguriye arabandanya gukumirwa ngo ntibari umugambwe uri ku butegetsi ngo ico gituma batitabira kuja mu makoperative y'iterambere. Bamwe mu barongoye amadini n'amashengero bakorera mu ntara ya Rumonge babishikirije mu nama bagiranye na buramatari w'iyo ntara ku munsi wa mbere. Leona niyo saba buramatari w'iyo ntara akaba ahamagarira abajeje intwaro gukorana n'abanyamadini kugira ngo bafashanye guteza imbere intara. Jean Pierre Misago. Kubwa bamwe mu ndongozi z'amadini n'amashengero n'abayoboke babo kuja mu makoperative y'iterambere babibujijwe no gukumirwa ngo ntibari mu mugambwe uri ku butegetsi nk'uko babibwiye buramatari w'intara ya Rumonge basubiramwo amajambo amwe yari yakoresheje ariko arabahimiriza guhurumbira amakoperative. Abo basaba ko bihinduka kugira ngo nabo nyene bajemwo. Ikindi abanyamadini n'abanyamashengero basabwa mu iterambere ry'intara ya Rumonge nukwitanga mu kubungabunga amahoro n'umutekano batange amakuru hakiri kare. Ariko naha bacibye intege n'abatware bamwe baha amakuru ntibayiteho nk'uko babishikiriza. Nabo nyene aha basaba ko haba impinduka amakuru batanze agakorerwa ko. Kuri ivyo Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge asaba abakozi b'Imana kudacika intege, ariko bibaye ngombwa banamwandikiye ubutumwa kubijanye no kubungabunga umutekano akiyemeza kubishura no gukorera ku makuru bazoba bamuhaye. Kubirabi vy'amakoperative buramatari w'intara ya Rumonge asaba abarongoye imitumba gushira mu makomite arongoye amakoperative abanyamadini n'amashengero. Mwe niyo nama buramatari w'intara ya Rumonge yemera kuzohora ayitunganya rimwe mu mezi 3. Kuri ivyo koperative nishire hamwe rifatwa nk'umuryango kubayigize rikabafasha gukorera hamwe. Isiguro itangwa n'umuhinga mu bijanye n'iterambere amategeko y'urudandazwa no gutunganya imigambi. Jean-Marie Vianney Dorikimpaye akabona ko ingorane igihugu caciyemwo muri kahise zituma hari imigwi imwe y'abantu itinya gukorana n'abandi, agahamagarira abarundi bose gukorera mu runani. Tumutegabire. Isanzwe koperative ijamwo abantu babishaka, abantu bumvikanye, abantu bahuriza ku ngorane imwe, abantu babona ingorane bagiye gutorera umuti. Abo rero batega ko ari abantu babanza kuba bari basangiye ibintu, basangiye ingorane zimwe. Nico gituma rero kugira koperative umuntu ayigiyemo ayiyumvemo nuko ayijamwo abona ko asangiye ingorane nabo bagiye kwisangira.
rero mu vyangingo nta moko nta madini nta bintu vyoteje kujamwo hateza kujamwo umuntu avyiyumvamwo nico gituma rero uno munsi namba leta iguma ihimiriza abene gihugu babugwabuka canke abakuze kuja mu makoperative nuko ari wo muti wonyene wo gushaka guteza imbere igihugu kuko abantu bakoreye hamwe kujya abarundi baciye umugani ngo bugira babiri nuko bagiye hamwe bashobora kuca bagira umwimbu ukwiye turavye kahise ko Burundi bwacu bwabaye mu bintu byinshi ntibibuza ko haguma hariho akantu gasigara mu mitima y'abantu hariho rero muraze mu Burundi kwarabaye mu amacakubiri yarahagaze ku moko amacakubiri yarahagaze ku migambwe amacakubiri yarahagaze ku ntara umuntu avukamwo eka n'amacakubiri yarahagaze ku madini akamara amaza rero nivyo gituma rero n'ubu usanga hariho abantu baguma bumva ko atari kumwe mu idini nanaka batoja hamwe atari kumwe mu mugamo nanaka batoja hamwe ico rero ndibaza n'ingendo umurundi wari wese yotegereje gusezerera akumva ko kugira iterambere turishike ko umwe wese ateza kugira ica ashikanye umwe wese atana ubwenge bwiwe azana ingufu ziwe acane muri koperative y'abahuzi ivyiyumviro kugira bashobore bashobora gushika kwihangiro bihaye Ningaha makuru twateguye cyarangirira ndabashimira mwebwe mwese mwe ko murakurikira kugira ibyiza aho muherereye naho butaha